Nkundire baramutse bakuzi ba B&4 Plus amahoro y'Imana ashishikari kubana namwe mwese nizera aho muri ko muguwe neza nkuko mwamaze kwibona imbere ya kamera turi kumwe n'umusesangutsi reka ndamuha umwanya ashobore kuba yobanda mukiritse. Yesu urakoze cyane Arida nawe amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ego Reka nce ndamutsa abo tugiye kubana muri kino kiganiro. Urabona kashuje kaguma twiruka kutabara kuremeshamwe n'abantu kuremesha ya neza cyane. Urakoze rero bwana musesanguzi turamukiriza abariko baradukurikirana muri kiganiro cacu rero tuza kurabira ahanini kubiriko biravugwa ku murongo w'urugamba. Turaza kurabira hamwe kandi ugutumvikana mu banyamurenge na M23. Ariko rero imbere ko twinjira kubiriko biravuga ku mirongo y'urugamba ejo harabaye ibiturika byinshi kandi kabisa byaraturikije aho benshi bagize ubwoba. Ibyo biturika bikaba byavuye benshi bavuga ko byavuye kuri circuit yabaye mu bubiko ego yabaye mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare aho rero abari ku Musaga aho benshi bavuga amajambo Son Excellence yarahunze ubu barataye igihugu bakaba bahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Eske ayo makuru niyo? Urakoze cyane nako Arida. Urabona ko nanje mbaye kwa babandi ngo tuvuga kumwe nawe bivuze muri commentaire. Mu busanzwe iyo bamwe bari mu byago abandi baba bari mu munezero. Ego iyo bamwe bagandaye hari ababa bari gukora ubukwe. Iyo bamwe barira hari ababa bariko baraririye. Yes niko bimeze. Ibyo ntabwo tugomba kubikuraho niko isi yubatse. Ego Mugabo si byiza ko tugomba kwishimira amagorwa y'abagenzi bacu. Si byiza kabisa. Neza cyane. Kuko n'abafaransa bavuze ngo uzotwenga neza n'uzotwenga ubwanyu. Ego So rero nta gitangaje na kimwe ku majambo ariko yashikirizwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byakujya Kanyaru kuko dusanzwe tubamenyereye yuko ni babandi bameze bafita gute mu Kirundi bavuga umuhabara agiziki none si umuhabara ikindi ciza bamwita bamwita mukeba. Yes u Rwanda n'umukeba mubi cyane ku Burundi. Ego turabizi donc nukuvuga ikintu cyose kibaye nka incident ku Burundi bobo bakibyaza umusaruro neza cyane bagifata nkaho menga ni bihano Imana ibihaye u Burundi. Mugabo kandi ni wabo nk'ibi byo byama byabaye ndetse hamahabaye nabi bicanye gusuma. Ubu ubazi ko kwisi kugira ngo n'igihugu kimwe abantu bagwaye mvunja ubasanga mu bihugu bingahe nyene. Je nabonye mu Rwanda gusa. Mu Rwanda niho bariyo bariyo benshi bagwaye mvunja. Amakuru nayuzi amakuru ntabwo kandi nari si top imvunja zo ku maboko no ku maguru. Urumva ko c'est terrible. Sinje kubatuka sinje no kugira iki ku isi mu mareta y'isi n'ahantu hake cyane ushobora kubona leta yo shobora kujya kurandura ibitegwa abene igihugu bateye mu gihe kandi n'inzara ibarembeje. Mu mareta y'isi ni mu Rwanda honyene ushobora kubona leta ijya kubomora amazu abene igihugu. Rero kumva ko bari kubanezererwa nuko twagize isanganya ibikoresho hari ubiko bwa gisirikare hagasha maze bigatuma haba duhatakariza abene igihugu bacu abene wacu abavyeyi abana n'ikitusa n'ama infrastructure amwe amakononekara. Ubwo ntibitangaje kuba bo byishimira. Ubundi byari kuba hamare kuvuga ko nyene icubahiro yoba yahunze igihugu ku bwa bijya biturika bije inyuma y'aho batangiye kuvuga yuko habaye ari kudeta yari kiraba. Ego bamaze kubona ko aho batakudeta yabaye niho bahisemo kuzana ico kinyoma sibyo kuko ejo bavuga ko habaye kudeta barazana n'ibimenyamenya byinshi yuko nyene icubahiro atarari no mu Burundi yuko yari hanze y'igihugu. Mugabo turafise amakuru yuko ku munsi w'ejo barashaka n'imbonesha kuri sandukanye zo ngaho mu gihugu zanabishize ku mbuga yuko nyene icubahiro yari yaganutse aho yari avuye mu rugendo yari asanzwe arimwo hariya muri Centre Afrique ndetse no muri Guinée Equatoriale nimba nihenze niyo yari mu rugendo yari yavuyeyo ku munsi w'ejo. Ariko kandi no kubavuga yuko yoba yahungiye mu gihugu cya Tanzania kumbure
ko yagutinya ko agomba gutembagazwa ku butegetsi nagomba ndabakurira inkoni ku gishitsi wanashaka ndabahe na fact imwe yemeza yuko nyene icubahiro ari hano mu Burundi uyu munsi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yakiriye amakete 3 y'abaje bamuzaniye baje guserukira ibihugu by'abantu mu Burundi nibaza ko mwabibonye kumbonesha kure zitandukanye sindi buzire kuzisubiramwo rero abantu muri ko mwihenda mwibaza ngo dabo hari abare mu bare hari abakesheje no ngaha mu Burundi jovebye hari abare yanyuye ati noneho karabaye bigenze neza mu Rwanda hoho barabuze n'inzoga babahereza muri Kenya nababwiye yuko ejo bafatanye haje Mombasa ibintu biraba nabi abariko biha gacupa ngo Burundi birabaye abantu mwiteze umunezero ngo nuko mu Burundi turi mu mababaro ni muciye birarura ariko rero ndafise ikibazo abo bantu bagomba bakwiragiza yuko son excellence wacu yakunze igihugu none bamaze kubona bino byabaye ubunaho ingene yakiriye amakete atandukanye basubira kuvuga iki bajya abantu ntibamaramara sivyo kandi muze mu birabe neza ntibamaramara hari ibitangazamakuru byinshi nabonye byanditse inkuru ejo byamaze kuzikurako byamaze kuzikura aho benshi barakura ko ntibakure ko n'ubundi bakuye ko izo nkuru novuga ko nabahenzwe niba abandi batoye inkuru ahantu ziri bazishira kuko nyene batarenze kuverifira mugabo babandi bakeneye kubyaza umusaruro aya mabi abarundi twarayituye nayo bajye ntibashobora gukura ariko no ku rundi ruhande hariho n'abandi atari ukugomba kubyaza umusaruro ibi byago byarabibaye ku Burundi ahubwo bakeneye gusongera isibe bakeneye kuguma bari mu bwoba mu mitima y'abantu nabo poste zabo ntibazikurako nibo baba baguma bahindagura tanto ni kudeta tanto nyine icubahiro yahunze tanto ni drone za M23 zateye abo rero ntidushobora kubabuza kwandika ivyo nibabandanye bandika ndazi ko bazogera igihe akanwa bakuza amate byange nuko bamuco bavuga bizokwanka nyene kubera ko kazoza dukunze kuvuga kari umucamanza ukuri kazoza nitanga ukuri kose ibi byaraye bibaye abataravyemera ndazi ko kazoza igiye kubibemeza neza cyane hama bana bava nyine icubahiro yahunze nabahaye fact ahungaje uyu munsi hari n'ibindi kuba yakoze mugo ndabaye igikorwa kimwe aho yakira abadiplomate 3 baje bazinya makete baje guserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi mwumve uko rero nimba hari ibihugu byarungitse abaserukizi mu Burundi muca mwumva ko mu Burundi amahoro ari yose amahoro ni yose rero ni bacire bararura nibacire kabisa birarura son excellence wacu ntahaja ajahe umujenerali ahungiki twe twenyene ntitwahunze aho bongira bari bazi gusesangutse kabisa ho yagiye ego jewe iyo kiza kuba ari igitero mu byukuri ntabwo ari joke wari kugenda dore uko badamuri nibaza ko nari gukorera amakonteni kuri front line kugira nzinaremesha abantu reka tubandanize bwana musesangutse ni hehe ubu hoba hariko haraba intambara intambara zisa n'izasubiye gusutama kandi n'inguvu nyinshi cyane gose nkoresha iterme muri plaine ya Rusizi numvise ko M23 yaranforshije ibirindiro okumure mu makuru tuza kwashikira mu nkuru za kwakorera gutaha ndaza kwabwira n'ama location basizemo ivyo birindiro M23 aho bavuga ko bya biri proche n'umupaka n'uruzi Rusizi hamwe n'ahandi amakuru yaronse mugabo amakuru ufise imigwano yeruye ni muri Minembwe ndacabiverifia neza hari amakuru naronse avuga ko Minembwe centre yo yamaze kwigarurwa na Wazalendo 100%. Ndacabiverifia kumbere mu nkuru za kwashikiza mu nyuma nza kuyibaha nantunga mu buryo bwirambuye ndababwire ntibyagenze ukuta umunsi sanzwe ndabahereza amakuru yo ku mirongo y'urugamba mugabo tukiri ahanyene muri Kivu muri Sud Kivu aha muri Mwaye Plateau habaye intambara zitoroshe aho igisirikare cy'u Rwanda cyari cyagerageje kugaba ibitero kuba Wazalendo hari ibintu by'abazalendo mugabo bikaza kurangira
aba wazalendo bashoboye kubasubiza inyuma, babarashe kabisa bikomeye, babasubiza inyuma, maze wazalendo igumya uduce yari isanzwe irimwo, aho ku gisirikare cy'u Rwanda na M23 bari bashatse kugerageza kuraba ko bohabakura kugira ngo abariho bashobora kuhashira ibindiro byabo. Aho naho ni muri za Mitamba, mwibuke ko muri Mitamba habereye intambara zikomeye cyagihe, barashaka M23 icitakaza base ariye yabo bari bashize muri Remera. Nukuba muri Mitamba uyu munsi habaye intambara zikomeye muri Katoma, Ikiziba, Ruhonde, Kipimo ndetse no mu bundi buce butandukanye bwegereye hano hose habaye intambara zikomeye. Niyo mpamvu navuze ko intambara zasubiye kuzana ingufu nyinshi cyane hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nta nubwo ari muri Sud Kivu gusa, no muri Nord Kivu, muri Masisi hariho ibyahabaye. Muri Masisi habaye intambara zitoroshe, ha muri Kishovu iri hafi ya Ngungu ndetse na Rumbishi. Hano habaye imirwano ikomeye, aho abenegihugu bo muri Kishovu bamwe bahungira muri Ngungu, abandi bagahungira muri Kishovu bitewe n'intambara zitari zoroshe zariko zirabera hano muri Kishovu. Wazalendo ivuga ko ihagaze neza cyane, ivuga ko igomba kurwanya umwansi yivuye inyuma, bakavuga kandi ko batagomba no kugira iki no gusubira inyuma, ntibagomba gucika intege, ntibagomba gutakaza kimwe mu bice bamaze kwigarurira, ahubwo bavuga ko n'ibice batarashobora kwigarurira bagomba gukora ibishoboka bavyigarurira. Mu bintu bikomeye kubandanya nuko kabisa. None M23 agenda ashobora kwiyumvira, none M23 kuva yagwaniye irondera ibice biriya, nibona ko vyase kwitotekera ikagenda. Ibi biriko biraba ahubwo mu gihe M23 hari ibice bitandukanye yari yavuyemo, byo muri Rubero no muri Warikare, aho bashatse ku munsi w'ejo kwisubiza bimwe mu bice, maze bagwa mu mutego wa gisirikare. Wazalendo kabisa irabivugana, kandi wazalendo yarahica abasirikare batari bake ba RDF, baravuye batari bake kuko baje bijajaye batazi yuko wazalendo amaze kokipa bijya bice, maze ica irabakorera ko no kwita akavirigire. Hariho muri Kishovu habereye imigwano, hasanzwe hafiswe na coalition FARDC nisanzwe iri muri bino bice. Rero coalition RDF na M23 bari baje kuhagaba ibitero kugira ngo barabe yuko bashobora kuhakura abazarendo na FARDC, mugabo ntibaje koroherwa, kandi ntibigiye no kuborohera kuko muri iyi minsi wazalendo basigaye bakoresha inkota ziremereye, kandi banavuze ati mpaka tuzokora, mpaka twikura umwansi bo bavuga ngo ni kumusubiza iwabo mu Rwanda, tuzomurasa tumusubize iyo yajava. Rero aha muri Kishovu abasirikare b'u Rwanda bahatakarije abagwanyi batari bake n'ibigwanisho bitari bike. Bien sûr nuko tutarashobora kuronka bire byone kayikumbure, nitwamara kubironka turaza kubitubwira ubugira kandi badukurikirana. Reka rero tubandanize musisanguzi ukugutumvikana ku banyamurenge na M23 zifashe gute batumvikana. Abanyamurenge novuga ko magingo aya, ariko si bose, bo muri twigwaneho babaye nk'umufumo yavanywe n'umuntu. Ubwo umufumo yavanywe n'umuntu arabura umwifatagira, arifata mu mutwe bikanka, akifata mu biyunguyungu bikanka, akaryama hasi bikanka. Niko abanyamurenge ndiko ndababona. Daboro batanguye gushwana. Irere sira hano kundi bagiye kwigwa ndaza kwigwa doje ikiganiro. Nayibonye bari mu rusengero abanyamurenge. Nza numva umwe sinzi ka mu pastori sinzi iki asaba ngo abantu tugira guhaguruka nimuhaguruke, ngo nimwe muri ko muratuma drone za FARDC ziguma ziza kuturasa. Akara murakumva abantu turiko turabwira mu rusengero ngo muhaguruke mukanka, nimwe muri ko mutuma drone za FARDC ziza kuturasa. Ibi bintu bihuriyeko. Iyi video nayironse mu rusengero. Bivuze ngo ko biteye ubwo. Bivuze ngo rero FARDC barasakora badahagurutse ngo base. Niyo mpamvu navuze ni bahindutse nk'umupfumu yapanywe n'umuntu, nta mwifato namba bariko baragira. Inyuma y'ibyo naho
hadutse gutumvikana hagati yabo n'igisirikare cy'u Rwanda, aho batanguye kwidoga batunga urutoki igisirikare cy'u Rwanda bacagiriza ko cyabahenze, bacagiriza ko atakintu kiriko kirabafasha abanyamurenge byose mutigwaneho ngo barabashutse babashira mu ntambara, mugabo ngo bariko bararaswa ariko igisirikare cy'u Rwanda kiriko kirarora nk'abarora umupira bazi kuja kubatabara. Bivuze ngo rero abatwigwaneho batanguye gutera imiragwe igihugu cy'u Rwanda bacirika yuko cabatanye urugamba. Ibi twarabibabwiye, twarabasobanurire neza yuko atankoko yigera igwanira mu magi jamais. Iyaba bari baciye ubwenge bari kwibaza impamvu igisirikare cy'u Rwanda kitariko kiragwanira ku butaka bwacu, caje kugwanira ku butaka bwa Kongo kubera hariya haga cacatse hagutse, nico cyitwaje. Mugabo iyaba bari bafite ubwenge bari kwibaza ku ico kintu. Musanzwe twigwaneho bakoze ikosa rinini cyane, bakoze ikosa rinini cyane. Kumbure nuko bo bibajije ko bizeye ibyo Kagame yababwiye. Kagame yabasezeraniye igihugu, maze igihugu yabasezeraniye byanse. Kuba byanse ko abashikiriza igihugu yabasezeraniye niyo mpamvu batangiye kumutera imirago, kandi nta nubwo byano gukunda ni hahandi gusa amaso akunda atabona neza. Iyo babiraba imbere y'igihe ntibyari gukunda ko kijya gihugu Kagame yabasezeraniye bakironka. None nabo nyene vyari vyabacanze, byarabacanze nyene. Ni kwa akunda umwana umuhendesha imbombo cyangwa kumubwira umwana ngo nyogokuru ngo n'umugore wawe agacemera ngo nyene nyogokuru n'umugore wawe. Ni nkakujya rero abatwigwaneho bameze nk'abana kabisa, ndiko ndavyumva. Bashobora kuvuga ati tuzobasezerana igihugu ariko bakaca baja ko ngo igihugu byagenze gute. Igihugu kiragwanirwa kabisa nko kandi intambara zo kurwanira igihugu zamazi zigira ibimazi byinshi cyane gose. Neza cyane. Reka renda gushimira Musesangutse, nukuri tubwiye byinshi. Abeshi baravuga ati none turafuye. Ifise abantu bamwanyandikira ati Arida nka wewe ayo makuru bavuga yuko president yoba yahunze igihugu, none yadutaye gute tudusha tuja, ariko buratubwiye umuco kabisa ko ari ngaha. Rero ubu bavyumvise. Reka shimire n'abariko baradukurikirana, ndababwira ko tuza gusubira canke tuzongera mu bindi biganiro bikurikira naho utaha.